Yes bakunzi ba Star TV ndabaramukije mva mukagera ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndazi ko muri benshi mwakunze ibikorwa vyacu ndetse no mugikunda ndetse no mukibikurikirana muri gwa rukundo. My name is Starboy the Sheep. I like to support everybody. You see me, Starboy the Sheep. I'm here for you. Abakunzi ba Star TV ndi ngaha kubganyu meze fresh kubganyu. Amazina nje ni Starboy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meet Kimararungu, Love in Town, ubeshi mukozi wo munzu. Yes ko biri kose bavuga ati fasha rafashije tuzitunga kwera twafashijwe behind camera ni Elvis Photography. Neza neza turi ku kibuga c'indege Airport International Melchior Ndadaye. Ni kibanza novuga yuko gisanzwe ari kibanza abantu bavuye mu mahanga cyangwa abantu bavuye mu Burundi baje mu mahanga. Novuga nico kibanza kimwe rukumbi dufise mu cy'u Burundi ushaka gufata rutemikirere ushobora gucamwo. Yes ni ibikorwa vyatuzanye muri gwa rukundo murabizi. Sindi ubabwira ati tuje gutegera umuntu kanaka ariko uko biri kose ni surprise for you. Nibaze ko muza kubona byinshi bitandukanye na cyane cyane muri gwa rukundo uraza gufata link ya Star TV uyereze mugenza kugira twananye gufashanya gushikirana muri gwa rukundo. Amazina yanje ni Starboy the Sheep. Nzobazanira buri kimwe cyose nzobona yuko gikenewe yuko mukurikirana bavuga ati fasha rafashije turi ngaha kwira twafashije. I love you too if you love me, if you don't I don't care for that. Avadoganye la gueule extérieure vous devez gagner celle de l'intérieur. Tuganye de l'intérieur et puis nous gagnons de l'extérieur. Sivyo none avant de gagner la guerre extérieure vous devez gagner la guerre intérieure. Vous devez gagner celle de l'intérieur kugira tuganye de l'extérieur. Suko none bimeze. Yes munkurikirane mukurikire ibikorwa tugiye kubahereza. Icyo ndagusaba gusa ni gukora sabone kuri Star TV. Hama ufati iyo link uhereze muyomba wawe, mushikawe na papa wawe na mama wawe bibaye ngombwa uhereze n'umwana wawe kugira akurikirana kino kiganiro. Imana ibayizagire cyane twagiye. Turi ku kibuga c'indege tuje kwakira umushitsi aje mu Burundi atashe iwabo. Murabona yuko kamakiri amasama za ugenda ni hashitse ku kino kibuga c'indege. Reka atwidondore uno twakiriye mu mazina yiwe yose ndetse n'amatazirano yitwa nde. Kazina ganje banyita Alichibu nkaba mvuka imakamba komine Nyanzarake ariko muri uwo mwanya nkaba mba mu gihugu cy'Ubumwe za Amerika. Hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabaye imyaka ingahe washitse ujyanye? Usanzwe mu gisagara cita gute? Ndagiye muri Amerika mfite imyaka 15 uwo rero ndavye ni nk'imyaka 19 mbaye muri Amerika. 19? 19 uracibuka mu Burundi, hano mu Burundi uracibuka mu Burundi, amakuru mu Burundi umva gute uri hariya anyi mu Burundi? Igihugu cyane cy'u Burundi ndacibuka biciye ku bavyeyi bama bakimbwira bambwira kandi ubungiza tereka ndoto rumwanya wo kuza kandi sirimwe noneho sirimwe sikabiri nziye gusa niko ndaca muri Tanzania ariko nkaca urumva uko nje ubu unje ubutandukanye nk'iyindi misi. Tukubonye ujana ku kibuga c'indege
hatanguye Sama usanzwe uri n'umuririmbyi uraririmba indirimbo byo kuririmba nawe bitanguye ryari ko tumvise amakuru uri kuraza yuko usanzwe umuririmbyi bitanguye ryari byo kuririmba Kuririmba je ndatanguye kuza nakurikirana indirimbo z'abantu nza ndaririmba ariko ico novuga yuko ati impano je ndahawe sindovuga ngo ni ikintu yani ndovuga ati Imana yarambonekeye abandi je kuca nditahura kuvuga ati reka ndinjire mu ndirimbo cyangwa mu bintu by'imiziki byaciye n'umukobwa nakundanye nawe hari 2012 mu 2012 ndarakunze umwana w'umukobwa aho abandi baca bisanga ngo ivyumviro babitwaye mu nzoga cyangwa muri twatsi cece cyamvuga ati reka ivyumviro byanje ndabitware mu muziki ubwo rero impamvu yo kuca ndirimba byavuye mu rukundo kuba ndarababajwe ngize ati ivyumviro byanje n'intuzenya yanje feelings zanje ndazitware muri music. Inaonekana sana unakuja sana Burundi sana. Mwaka jana ulikuwa na uyu mwaka unakuja tena. Kuna kitu ambacho unafuata sana hapa Burundi vipi? Of course, ni kuja kuangalia mazingira na kabla unajua hujafanya biashara au inategemea na biashara unayofanya. Kama ni music kama mimi nimechukua fursa hii kwanza niangalie mazingira ya music inafanywaje. Kwa hiyo nikaona basi ngoja nitumie fursa kwanza niangalie biashara ya muziki wangu niupeleke wapi. Kwa hiyo nikaona si pengine nije Burundi. Nikisikiliza sana Kirundi chako kiko sawa vile uliwahi kuishi Tanzania sana? Nilikaa Tanzania hata kabla sijaenda na Marekani. Nilitokea Tanzania. Lakini nikisikiliza wewe unaongea sana Kirundi sana. Lakini ni kitu ambacho watu Warundi sana wakienda katika nchi za Umarekani ushafanya miaka 19 kwa kule. Uraza cyane ariko Ikirundi urakivuga ko muterere. Ariko ari abatakivuga. Kuvuga Ikirundi kuri wewe bimaze. No kwitahura uri icuri. Umaze kumenya ati genda Umurundi of course lazima karanga kawe cyangwa imvugo yawe ntuyite. Yeah. Uno musi umwigeme yatumye ukora umuziki, umwigeme yatumye umva wogira feelings yo kuririmba. Muba mukiri kumwe cyane. Kandi burya yongeye muri studio nta wundi aza mu mutwe ni ex wanje. Urumva mukozi wawe ari mu ruhombo. Je utapendana naye meuzo kuma wiyumvira wamo ex. Nzo kumwiyumvira sinamwimva ngo musubirane nawe ariko ndamwimvira kandi ndavuga ati hari cyo yoba yaramariye yangize umuntu uzenya artist. Kwa hiyo ahari hose Imana imushire ku biganza yibereho. Uno musi kuba uri mu artist uno musi umuntu akora ikintu kanaka uno musi umuntu akora ikintu kugira ejo azaronka ikintu kanaka kuba uri mu artist hari cyo byinjiza kuri wewe na cyane muri radio. Muri umwanya sinovuga ngo hariho icyo bimaze kunjiriza ahubwo igikuru nico gituma nje ndabe aho umuziki wanje washobora gushika. Kwa hiyo sindovuga hari cyo maze kumarira muri umwanya. Iyo uri urukurikirana umuziki mu Burundi urukurikirana abarinzi mu Burundi ibanje gukurikirana umuziki mu Burundi muri Amerika washikayo abarinzi ukurikirana ni bande muri Tanzania? Ni benshi sindobadondagura. Sindova ngo ni naka ariko umuziki wo mu Burundi turawumva kandi turawukurikirana. Uravye production uravye kumukogwa ufata kugero rumeze gute na cyane kuri mu gihugu cyateye imbere. Production zo ngaha ahubwo nico gituma nje ngaha ndabe ndonke ijya ntuzenya test yo ngaha muhiri wacu ijya muri ntuzenya ugenda kumuririmbira umuzungu ntari bumenye ntari buguhereze cyumviro ati aha ndagomba ubwira uku canke uku kuko uburirimbo imvuga tumva. Kwa hiyo reka mvuga ati reka ntore umwanya nze ngaha mu gihugu ndabe ko ndoronka ikintu gitandukanye nico ndakorera ndi muri Amerika. Biravuga ko barakorera muziki biravuga yuko ariho music wo barakoreye Tanzania iri ku rubuga rwa YouTube bayikoranye n'abandi kuri iki kuja muri Tanzania utaje gukora hano mu Burundi na producer abo ngaho she ntaho waruzi. Murankwiri wewe benga nkwirikirana neza wewe urakwiriye ibihano. Na umuziki wanje wose uri ku kibuga canje cha YouTube ndabikoreye muri Amerika. Nta muziki n'umwe cyangwa video ndakoreye muri Tanzania. Dufise abarundi benshi bari muri Amerika dufise ba MT number 1 uragirirwa ibagora nabo ukaganira nabo turavugana nabo
kuko na MT kwanza n'umugenzi ni inshuti n'igihe yatangura umuziki nanjye ntangwe kwinjira inuzenya niwe yanyereka kwanza asanzwe ari na producer arahinyanyura kwa hiyo niwe nawe twafatanya mu byiyumviro ibintu nk'ibyo kwa no mugenzi turavuga uko yemeze kose uyu muri etazi n'icyo gikomeye cyane gose nawe tukubona uri umurundi ariko ko tukubona uri umuntu asanzwe nyene sinajo atenda none ko baririmbye babarunda icyo arabushobora gufasha bo kwiga ati dufashanye muri ibi biriya biteguye kubafasha je nibaza ahubwo garuka neza ico kibazo ndagutaho baririmbye babarundi kuno manya bo bwati kwende gukorana shibu cyangwa abo ubona bo ushobora gufasha bitare kuzobafasha mu gihe bitandukanye haba kwandika kuririmba n'ivy'uburyo muri uwo mwanya ndavuga kwanza manza ngomba ndirondere kwanza abo nabo umwanya wawo uroshika urazi iyo ukoze umuziki kila muntu nimba ari naka nta kibi nabavuga nka Satbi cyangwa nka Badiwan ni byiza ubwiza umuziki wawe amenya toke ujya akora umuziki uyu ndabona dukoranye twaronka ikintu cyiza ko bizovana n'umuntu azoba afise ako kanya ko gukorana nanje umuziki ukumbuye iki mu Burundi byo nona pa musakochi pako vitu abasi pita tapari tukauza takimoa kareka hari ubumeme ukumbuye iki mu Burundi umurundi agizwe ajejwe ububama kwanza ndabwiye hari umugenzi ngaha namubwiye ati nsange bwateguwe kwa hiyo nkava ngaha ukunda burya bushasha wahejeje guswaga cyane ukunda burya nyene jewe ndirira ububama we buryamye wo buronka gutse ya muri Amerika wo mucumbisha umunyamerika kandi bupima ikiro cyinshi gutwara mu hariya kwanza hari abantu ngaha ari umutipe wanje ava muri etazi ni barabukora muhiri wawe reka ntanyumve uri hari uzo zuramwe zina bukuzana zuramwe zina gusimbanya gashi cyo mutume star boy nta kibazo Jeni baza Breze igihe reka twakira muri cyacu wawe ciwacu ni cyabose karibu cyane nibaza ko mwatwitura turahari ariko amavuru muziki ukora uri umunyamakamba uri Nyanzarake hari n'imigambo ufise yo gufasha ugwaruka amabuye y'umuziki bisanze vuga muri aho bico nyene nacifuza urabizi ugwaruka nigo nico gihugu cejo kwiyegereza ugwaruka kuri bajya bafise ubushobozi nibiyegereza ugwaruka baraba ico bogirana nka jewe ndoshobora kuzana ico ciyumviro burya business ntikorwa n'umuntu umwe korwa n'abantu benshi kwa hiyo umuntu yoba afise intuzenye ubushobozi ni yegereza ugwaruka arushire hafi kuko bituma bijya bintu bogiye kuba basuma bakaba ibindi bica bigabanuka mu gihugu cyacu nibyo babikihari aho hari bigambo afise kuzofasha kuko nawe nko muri Archibu family Archibu foundation ashobora kuzofasha nko mu gwaruka nico cico mvuze ari je Archibu ndashobora kuba mfise ico ciyumviro ndi naco ariko sinacifatanya jewe nyene ahubwo nkeneye umuntu dushobora gufatanya kama Breze iko hapo na mimi niko hapa basi sawa tutakaa chini tutaongea nje ya kamera ikibazo cyanyu kesi tumenyereye aba diaspora yo bajana kuvuga ati ndebe urabona bigeme beza na cyane abarundi kazi bamusanga bana duteye ipoto kubera ko turi mu Burundi sawa uno munsi kuri wewe nta muntu twabonye yazanyisha ururabo indafyo abuziki je ndashatse babe barateka ndashatse baje ngaha urabona ko abaje kunyakira n'abagabo nkanje baje ngaha kandi hari ibintu uraze umwigeme n'umuntu ari yibagira mu banya rero babazana bakora amakosa bafise impamvu babigira sindobishurira ariko kubwanje ari kibumbonye nje gutandukanye n'abandi okay doka batonya kagapira basi wa murundi yumva ati yo najiweka kando kando najiweka kando oh yeah najiweka kando mapenzi stop nilijitahidi kuonyesha mapenzi hadharani kama sifa wewe ukikaa na wako mafrendi unasema umenishika nikajitahidi pambana kwa kina ulichotaka nilikupa mwenzangu kanibadili jina na kunita tupa yo this is Alichibu Karajoshi ni ma ndiko kweli
bro.